Navyize mu ishuri nambeshe kuko nakuriye muri famille iririmba mvuze umuziki y'abanyamuziki donc ni retrouver naye ndi muri ibyo peut-être naravyonse no mwibere rya mere n'urusasu kuko Esther Nish mwabonye ngene irekuye mwabonye ngene azi ku actinga uza kumva mu ndirimbo akantu kaga piano nyene kari romantique yacavuga ati reka nifatire je nyene machine acaraga kubita wenyene Esther Nish araga kubita hanze igihugu tugiye Tanzania Simba ngiye mu Rwanda Bis Melody. Bakunzi bandaha TV nongeye kandi ko baramusa aho muri hose nkasubira kubibutsa ntimwibagire kugira subscribe, like, share, comment. Murabitse ni uwo mahoro jana kuri microphone, inyuma ya kamera ni dosi. Uno musi nashimye kubazana direct nkuko musanzwe mubizi duhuye mu kibanza haba ari impamvu itumye duhura. No musi nashimye kubazana muri location ndi muri tournage ya indirimbo ya Freema Boy na Esther Nish. Sindinde kubicisha amajambo reka ndabashikirize. Freema ni sawa. Ni sawa. Rakomeye. Ego. Umeze neza. Sana kabisa. Difference entre ya umeze neza na umeze neza ni na kimwe byose nico kimwe. Hahindutse. Neza na kimwe cyahindutse byose no. Kumbure sana mateme abantu bavuga bakahindura mu bintu by'umutauni nyene mugabo umeze neza hamwe na umeze neza nico kimwe. Nico kimwe. Kuri Nishe naho ni gute? C'est la même sauce. C'est la même soupe. Uno musi turi muri location ya tournage y'indirimbo yiwanyu shasha. Est-ce que ni collabo nko dusanzwe tubizi ni Freema featuring canke ni featuring? Bo ni jewe naronde Esther Nish mugabo ndekanshima Imana kuko Esther Nish kugira na muronke byari byaciye kure abona ahubwo ni kuri jewe n'umunezero udasanzwe kuba ndiko nakorana na Esther Nish arabyifuza sana naramuronse ku yana kubw'Imana no byari byagoye sana uno musi turi kumwe na mushikanje ndanezerewe yego makuri Esther Nish nawe abivuga kwiki namarame n'amarembererwa y'umuntu iyo uriko uratera imbere byiza ko bibuka abo muba mwaratanguranye ikivi mugabo batari bararonse ibyo bakuryo gushikaho bipfuza rero ndi muri ba bantu tera imbere uteza imbere wanyu. Wow. Ntaraja kuri rya mission duheruka gukora urambwira ngo ni point est-ce que niyo point canke hari indi point no nabwiye ko ari point ya mwisho yari point ya mwisho kandi sukuvuga ngo ni yanyuma ngo ntandi tuzokorana mugabo neza ko hazobaho distance ndende ndiko ndakora ndumwe kuko nene narabwiye Freema akora ibishoboka byose mu kwezi kwa mbere ntikumushyike urumva dukora ibintu hama tuyiha umwanya indirimbo ewana iro nk'amateka yakwiye then mbandanye nkora single song. Jewe umengo nabuze ukuntu sinzi ko nundi yabuze ndiko mbaza kuri rya point featuring niyo nyene canke hari indi point twitege nababwiye ko nakwishe ndakubwira ati niyo point yanyu niyo point yanyuma gusa nyinshi zizoba ari single song. Freema no mustar umwe star biwacu apa yo kuba umustar urafisa kandi kazi ukora ndagafise bo shoka vugira nga kuberi mugabo ndagafise Freema arabona tuvuze ko dufise akazi benshi baca bibaza ati bya muri rivye bikinono baraba abantu baba manager bibaza ibindi dufise akazi nyeko kwifasha mvyi wacu nyene magana dufise kuvuga ngo umuntu akubwiye ko afise akazi donc tubaza ko umuntu kweli usakazi ko mu biro ibintu byinshi apana rabindi bintu dukora yego. Kuri stati wawe la fois passé nasanze wanditse ko ariyo amakolabo menshi urataginga abasani umzokorana amakolabo nizo collabo uzokora collabo gusa muri uyu mwaka canke ari ibindi bintu ajya bo ribaza yuko kubo jewe iga stati yanje wari kurikanye navuze ati playlist yanje niyi mugabo ndibaza ko no munsi mwashise ku kivi mwabonye ko ivyo nashize kuri statis nariko ndabesha Esther mwiga playlist yanje uvuga kandi niyo song uvuga ati nishimiye ko niyasohoka izo mama n'amateka akomeye cyane
ni nyene ndi kumwe na Esther Nish hariho n'izindi nyene zishobora kuzivuga mugabo hanini jemba nayashima Esther Nish na benshi bavuga ati Esther Nish naboneka Esther Nish nashobora kufagi gutanga kukurondera donc Esther Nish kumurondera aragoye kuronka ibiki mugabo Esther Nish kugira je namushikire naciye mu burongozi bwiwe Esther Nish ni byinshi cyane abwo arazimvye umukobwa donc nibo twabona tukorana na Esther Nish waze ati ni ibintu bisanzwe kuntu jereka nshimire ko na Esther Nish kwanza yarevoriwe ashisemo ijyanambwe gushikaho uno musi turi kumwe turakora umuziki ikintu cyo kwishimira ego rero muri playlist yanje niyo yari nikuvuga yari indoto yanje ya 2021 ukora na Esther Nish uno musi Imana iragikoze iragigize ndagikoze eka rero nibindi shaka nsabe abaririmbyi bamenye kwidandaza mu muziki nitugume mu bijya nyene tweruka aho dukora umuziki wacu twira ndo tukuze ushike kure Esther Nish agira akore collabo arabiki yankoye collabo ndabikorwa ibikorwa by'umuntu eske aratahura ibyo arimo hama amaze kubona ko arameritatera jewe ngeze ko cyanke ari mu bantu ndoshobora gutera intege cyangwa gukohaja bivanye n'ibyo bariko barakora ibyo ntibaza yuko ndaba kindi kintu naco harakonta ego n'ubumwe burakonta kuri jewe ego ubumwe burakonta kuko mvuze nka Freema nuko ndamuzi depuis twirukanka mu studio ya Kigazi ya record ya gusa ni bimwe abantu iyo muri kukivi mwese haremwe azo tangura imbere y'abandi bakabanza kwanza bakagera kirasa kuvuga ko ari twe tuba twaratanguye gose imbere y'abandi c'était ndamuzi 2014 niyo navuga ko nari ntanguye nayo mvuye gospel ntangura monde ya secular music donc ndamumenye ndamusanga muje namusanze ari kukivi so rero ni bimwe navuga ati iyo ugiriwe bakwe izina ryawe rigatobora rigasohoka gato no fompa ko wibagira hari abantu baba bafise ibikorwa basigaye nyuma yawe bereke yuko hari ico Maria mwo mwanya bien sûr que oui naramugoye ironka kuko nanje ndafatirwa n'ibikorwa vya management so kugira ngo vyorohe twabicishije ibukuru amanda ndamusobanura ibukuru wari wati burya ibintu bimeze gutya okay hama ibindi bavuganye dudo suite kwa babihereje nawe Josepa ico kimwe kuri Freema ya bo najewe bo no musi je niko ndidandaza ko ndagira umuziki wanje ushike kure uko ivyo ndiko ndakora jewe kumbure ibi nabonye kugira ngo ndonge Esther Nish bigoye nivyo birashika mu turabibona ama collabo nubona umuririmbyi amaze kuronga izina ukibaza ngo uramuronka uko nyene no mu bindi bihugu ko ari kibagenda kubarondera vuba tugiye kubona natwe nyene ngayi wacu babone yuko ari agaciro k'umuririmbyi Esther Nish ndamuhaye agaciro kiwe nanje arakamaye niyo mpamvu vuze ati reka twishimire ivyo wacu ndibaza yuko indirimbo tuko turasohora aba fans ego nurusasu kuko Esther Nish mwabonye ngene yirekuye mwabonye ngene azi ku actinga bo dushaka abakobwa b'abaririmbyi bameze nk'aba nka 10 bamenye ikintu kwanza Esther Nish ico nabonye kwanza turi muri studio yagize ikintu gushikaho nkuma mbona talent ya Esther Nish ni nini cyane uza kumva mu ndirimbo akantu kaga piano nyene kari romantique yaciye avuga ati reka nifatire je nyene machine acaraga kubita wenyene Esther Nish aragakubita bien urumva acarazana amamide tukoruku urumva n'umukobwa azi umuziki uri muri we niyo mpamvu rero Esther Nish afise talent ikomeye cyane namba yakoranye na mukuru wacu Kidumu Kibidon kuko Kidumu yabonye ingabirano ya Esther Nish naje Freema nabonye ingabirano ya Esther Nish kugira ngo ndamuronde namushyire muri playlist ya makolabo ngiye gusora 2020 Freema Boy 2020 wayibonye gute uko yatanguye uko yaheze yari meze gute kuri Freema Boy aciyemo ibibazo vya corona aciyemo ibibazo byinshi cyane mugabo 2020 rero hacazamo corona kiragwira urabona ko ubu abantu
ibibazo byinshi ni corona mugabo corona niyo buza togarindye gukora ifoko dukora n'inguvu iki ni gihe cyo gukora rero aya makarantine turimo ni kuvuga ati ko turakora umuziki urabona ko tudakora ama concert ubu tutaja mu bubare amakaraoke hagaze biki aha rero turiko turakora biki bikogwa gira inguvu kugira ngo dusambure rero nibagira ati corona ya ubu gira ya makonsere yanyu ubu mugira guke abantu bati kumbe bagiye abantu bariko barakora ibikogwa izo rero ni manuro nyinshi twaciye turonka na Esther Nish n'umukobwa ama imanuro nyinshi cyane nawe nyene ashaka Freema Boy ejo yumve ko yazamuse ego est-ce que Freema Boy ari en couple arafise umuntu basohoka oui ego wishuye mu maki turashaka kumenya ninde asohokana na Freema Boy ariho mugabo narino ego mukobwa mwiza w'inzobe muremure nyeme ego ariho mugabo narino Esther la fois patience kunyishura kuvyerekeye couple ya Esther mbe ubu bigeze kama yego ubu ari inyishu cyane nta irenze iyo naguhaye kandi au fait sindi ngeno kivuga gikuru gusa ruko hari nyuma mbwiye kumenya mugabo sinazo kwazogera igihe wewe nati sokoroye muzotinda mumenya ngo buya ngo twamubonye mugabo wanishe ngo yararengana bagenda afise doute est-ce que nomwe canke ni benshi kubera ko utamukura non c'est pas question none wewe waraza umwana wanje nawutse navuga ngo nabona munyegeza kubera iki bon ndi muri wa muntu nkunda yuko umuntu wenye n'ubwiwe niya bishaka nzo ku explain tabigomvye wenye ne explose ya kuko sibyiza buriya gusakuriza umuntu ngo rero ngo cyo kubona no umweke peut-être muri mariage nimwe asanga ari aramanura ya ntuze ya mu rutoki hajya nyo tuzomubona ikijanye nico ego Freema Boy nuwe umuproducer wemera nga bose barashoboye barashoboye bakora cyane benshi je mvuze ati bakora bose cyane nibashiremo ingufu tubone ko baronse ubushimwe bwinshi mugabo ikwera gusanga mu Burundi ibintu by'amawade by'iwacu bigoye mugabo bakora cyane ari ba Petit Best bande ino kumutanga bande ba Miri ba benshi aoni Master Music ari ba Kereme Pro bande bakora nibakore dushaka benshi bakore nkuko nuvo generation ziguma zivuka mu muziki nabo nyene bakora cyane ba Bad Best urabona ko ari abantu bashasha mugabo bakora duga cyane bazakora na ba Esther Nish bazakora na ba star benshi no mpamvu rero bakore rero bose kugira ngo bajya bagize ama quality y'indirimbo ziraduha ingufu gushika kure birahereza ingufu muri nzigo kwagura musically gusa ntiwanyishuye question ninde wemera cyane bose tabemera bose urabemera no muhira papa canke mama arafise ujya mwana wiwe ebana haje umushitsi ategerezwa kuvuga vraiment Esther Nish nous wanje préfère canke vraiment nous wanje préfère wewe umva uwi wawe préfère bose nabi wanje kuko umva ndakubwire jewe ndumuririmbyi nyene gukorana n'abantu bose bafite talent mugihe bafite talent bose nabi wanje nibakorero tubashikikira na mukuru na mutoyi azokwigira mutoyi azogwa mari mutoyi uzokwigira munini azogwa munini kuko tuko turaba productions zo ziraduga kwa masandaro akana akakora imyuga akakora neza ari munini ikirakora bien aba kwa wana recorder ro mu peti nyene Bad Best akora neza none ucumbwira ati ninde wemera bose akora neza nibakore rero umuririmbyi niwe afise gushikiriza rya message rero kugira ngo nabantu babone n'ijya ndirimbo kunge n'ijya producteur umuririmbyi canini niwe aduza producteur n'umuproducteur akaduza umuririmbyi yego iyi video yawe ninde abaye umudirector w'ivi Pops mu director koraza n'inguvu cyane uzomubona mu ndirimbo nyinshi cyane korakora siko zirakogwa mukama Alvin yego n'izindi ngalo ni clip za Lolilo Simba za champagne nde bandi arakora neza
bo donc niyo mpamvu bavuze ati reka romba ari abaproducteurs bakora amaclip twondera bari touch y'umuntu bati dukurane uno munsi tukuranye na Pops ejo nzokorana na John Lart igihe jo ngorane nande ngorane kandi nundi Landres B ngorane nande ngorane kandi benshi kuko inyuma ya 2020 nakoranye n'abaproducteurs benshi faut que mindura ngorane n'abandi babishoboye cyane gose. Esther Nish, la fois passée twagize ikiganiro urandirimbira acapella mu ma commentaire nabonye ariho umwe mu yambajije Esther Nish afise voice iri so wow ni bomb. Ni kihe kiri nyuma iyo voice Esther waravyigiye kuririmba wabikuye he? Bon, jambere kuririmba hari igihe umuntu uvuka waravyisanzemo. Numvuga ko hari ibintu biba marasonere babiri marasonere donc tarinda gutegwa mu rushinge. Bon, et bien sûr que hari ababirondera kugira ama travail hari n'amashuri yigisha ibintu byo kuririmba. Mugabo kuvuga ko je navyize mu ishuri nambeshe kuko nakuriye muri famille iririmba mvuze umuziki y'abanyamuziki. Donc ni retrouver ndi muri byo peut-être nanavyo nsone mwibere rya mere sindi kwafu. Canke ni kubera waririmba muri église. Byose kuko byose ni muri ya domaine y'uburirimbyi. Je nakuze ndirimba numva ko indirimbo zihari cyo rya mbere ya gatatu ni rya 10 ryari rihari muhira. Umva rero cyubyisangamo setu. Ni akaye kajambo Esther Nish yobwira abakunzi ba Ndaha TV na abakunzi ba Esther Nish. Bose muri rusange ndabakunda abantu bashigikira umuziki ndundi ndakunda abantu mudukunda komeza uko ama jiza biri imbere twese dukore dusenga ni kiye kintu ubona ama TV online afashije indundi music baragwira ni menshi mugabo bagabanya ubwinshi batazi kudutangaza ugasanga bakoragira byinshi ukoze ikiganiro akandika titre yo kubesha byari nabonye bandika titre ngo twavumba umukobwa ari muri douche no musanga no ivyo ushaka kuduza umuziki umuririmbyi cyangwa ugiye kumumara amazi mukoranye umuririmbyi ikiganiro ngati umukobwa nuko none tukutujahe gabanya ivyo bintu ariho je niko ndavuga zo ma TV online andika titre zikwiranye umuziki umuririmbyi yego ama TV nka urashaka example yi TV ihe ubona ko ni nyinshi zikoze ukoze ikiganiro akandika ibindi ivyo bintu dushaka umva ndagwa karoro gatoya tuduze music yacu tuvuge ibyerekeye muziki apana kuguma dupostinga ati tuvumbe umukobwa muri douche umukongo ngo tumufashe asambanye no ushaka views wewe nushaka kujya muri mvya duge ushaka kumumara amaza gume hasi wo uduge c'est pas bien duzigabirano y'umuririmbyi vuga amateka nkamwe nyene badusanze kuri tire mubonye ibyo muvuga ibyo mwabonye muvuge tubabwiye ama message two turagira apana guca kugenda mugishira ma réseaux sociaux ngo eti ngo ari kiganiro nabonye tujiste ka TV sinzi zina ati umukobwa yitwa Stacy ngo ni je ngo nzi ngo ni jewe ngo mfise ngo heza mu bakobwa bose ngo ni je ngyoshe meme tu muririnzi ukagira ibintu nk'ivyo uzogenda imbere y'abantu uvuge ati ushakiki cyangwa nenda agusupportinga muziki ukikora ama emission nkayo vous êtes de bête ya bakoreneza kajambo kanyuma Freema abwiye abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'indundi music surtout ko ba journaliste ba publier izo nkuru zitameze neza surtout ku ma TV online nikiye kintu wabuze byinshi biraboneka kumengo byaragushavuje kandi ibi ivyo onyi na musu uzobona Natasha la number exemple akora emission nkizo na musu uzobona Yemia Lade exemple akora emission nkizo na musu uzobona bazushu bajya abana bejo umuziki uri umukobwa muririmbyi brand yigire brand sinzi ngino kivuga bo kwihereza agaciro ukaba watari ukamenya ko wewe ukeneye marché ukora ama concert abantu baza ari benshi mugihe bakora abona ati bagufashe uri gusa muri douche ukatutanga emission wowe umva uwo muntu azo gukurikirana ushaka ugira concert y'ibihumbi 10 nazo zo kuraba amaze kubona ubusa bwawe nizo zo kora rero bajya ba TV online muri benshi umuziki wacu ukaguma hasi iyumvire ico kintu aniko ndabwira rero abanyumva abanyumve niyo mpamvu rero mubona yuko twebwe ubu twaramaze kwiga umuziki turamenya ivyo two turagira apana kuba na TV online menshi uno munsi asosa ama video menshi cyane ba pops yakora wo gacugenda hage ukavuga ati ngo tuvumbuye ngo musi yitwarete umuririmbyi hanze y'u Burundi nuhe umusani umva ko woshaka ko mukorana muri 2021 naho bitarashika mu buryo me umva ko uyu dukoranye no shika kuri umukobwa
umukobwa umuhungu bose babiri namaze gusohora playlist yanje Esther Nish mwamubonye muri playlist nabonye abo ngamuhira ndiko mvuga abo hanze yo ngayo wacu muri hanze nshafa kongorana na Simba Diamond hanze igihugu tugiye Tanzania Simba ngiye mu Rwanda Beast Melody no kuvuga amateka nari ngiye Kampala nkahurana n'ujya mwigeme Sheba numva abona abantu bazi music cyarico yego merci turi mu bikorwa turagukunda cyane merci beaucoup sawa mwanya merci cyane nawe umukobwa vraiment mukurikirane cyane araberewe merci beaucoup ngaho rero bakunzi bandaha TV ninzeye ko mwaryohewe ikiganiro ciwacu niko twamusanze ari mu bintu birebire Freema Boy niyo mpamvu tutaronse kumubaza ibintu byinshi ariko uwumva yumvise ndabakunda cyane ni w'amahoro Joanna kuri microphone inyuma ya kamera ni Dos Daha TV. Do not forget to subscribe, like, share and comment. We always love you.